Uhoraho niwe mwongere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi binyomokako imisi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Ububa mu bwigobeko bw'isumba vyose, azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira Uhoraho, nkura ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira. Imana yanje nizigira, kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira musi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwampi urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatekezo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba vyose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cako kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose, bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kw'ibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru. Kuko yamenye izina ryanje, azonyambaza, nanje ndamwitabe. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize, muhe icyubahiro. Nzomuhaza kuramba, kandi nzomwereka agakiza kanje. Amen, amen. Turabashimiye cyane ukuntu mudukurikirana kuri TSM. Imana ibahamusha cyane. Iyi yari Zaburi ya 23 hamwe na Zaburi ya 91. Umwami Imana abahamugisha cyane, kandi abane namwe muri byose na hose, na cyane cyane muri ibi bihe bigoye turimo. Uwiteka akurabe neza, ijisho ryiwe ribe kuri wewe, hamwe no mu nyonga hiwe abe kuri wewe bugira, kandi umwami abarinde, kandi abarinde ikiza n'ibiza, kandi abahe imbaraga zo guhonyanga inzoka, zo guhonyanga imamba, zo guhonyanga ibintu bitagira ikimazi, mw'izina rya Yesu Kristo. Za mbaraga za mpwemu yera zimwe zazura Yesu Kristo zibe kuri we no ku buzima bwawe no ku muryango wawe. Imana ibahamugisha. Kuri TSM turabakunda. Amen and amen. Thank you very much. Don't forget to subscribe, share, comment in the name of Jesus Christ. Amen.